Yesu ashimwe cyane. Hama nanje ikintu shimiye Imana nari ngwaye kwizosi cyane umengo ni ikintu nikoreye ariko ndashimiye Imana cyane kuba narakize ubu n'umwana ndamuheka neza. Kindi cya kabiri shimiye Imana je narigeze kuduga ruguru manutse nsanga natoye ishakoshi atari gwanje ariko ndavuga ati Imana nubone kuri bubigenze uwo muntu nta nuwo narinzi ariko ndashimiye Imana naciye ntasanga yo karete simu yiwe weshakoshi iraboneka ivyo ndabishimiye Imana. Ikindi shimiye Imana jewe umwana namurose bigoranye ariko ndashimiye Imana ko yamumpaye bikagenda neza. Imana ishimwe cyane. Amashimwe kumwami wacu Yesu. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi Amen. mpagaze ngashima Imana ku misi y'imyongerano Imana yampaye imisi yose nzomaraho nsigaje kumaraho je kubwanje mvuga ko ari imyongerano kubera je nasa n'uwapfuye intaye yanje ni ndende utwara umwanya muremure cyane ariko ndacagagura bikeyi. Ndashima Imana hari tariki 19 z'ukwezi kwa kabiri niho nagwara cyane nja mu bitaro mfatwa n'ibintu binjya umubiri wose sinagira ahantu niyagaza na hamwe maze numva uburibwe budashoboka aho nariko ndadandariza biranka ko mvuga biranka ko mpamagara w'impande yacu ariko ndagira ubuntu Imana irangirira ubuntu umugabo acarava ku kazi asanga ariho nzi vyase ko mvuga caranterura ntwara kwa muganga kuri Hope. Ndagenda kwa muganga kuri Hope bitoroshe numva mu mutwe umenga ndumusatsi numva mu ndumenga hacanye imbabura ndumva ngomba mfe cyane. Ikintu nshima Imana cyane uyu namubonye sinzi ico novuga kuko nasanze atandukanye n'abakozi b'Imana banzi kuko nari mfise ishengero nari ndimwo baragerageje gutelefona aravuga ati n'amaburi buragomba gufa bimeze gute ariko ntawe nigeze mbona ashika ko mu bitaro. Ndaguma ngaho mu bitaro nahamaze indwi imwe nahavuye ndishe 745 ariko nta mitende nigeze mbona nta mahoro nigeze mbona. Cyo ndamubwira umuganga ndamubwira ati byari byo byose je tumuntahana mve mu bitaro ahantu hose baratera serumu hagacavyimba ku munsi bampindura serumu ibice bitatu kuko ntivyakunda umuti winjiye hacavyimba bace barankura mu bitaro ntashobora gutambuka ntashobora kugira ikibazo banteruye bace baranzana ngaha ijya mbere barasengera cyane nadahu ibintu vyirabura biteye ubwoba ibintu vyirabura nk'umuntu ajya amakara bakambaza ati canke kufise imbanyi ujya amakara ndababwira to yaje nta karanja mugabo mu nda bamaze kunsengera umuriro ucurahera maze guhera nubundi vyagumye bikomera nguma ngwara nifuza uyu munsi ndaye mu bitaro ejo nkarara muhira mu gatondo ngiye mu bitaro ku mugoroba nkasubirayo abaganga bagapima ibipimo byose bishoboka bakabura bakabona ko byose nkomeye ndavuga ati none kamana biri bugende gute ndaguma ngaho kuwa kana w'inzu yahera niho nafatwa natango gufatwa hari kuwa mbere ntagura gufatwa ngo na asima bambwiye ko ari asima mbwanje sinemera ko ari byo asima bifatana n'umutima uraduga umutima bawupimye ntabo babona bikanka ko mpema bikankwemu zose zikagenda umutima wose ugakatika kuva kuwa mbere ndi mu bitaro gushika ku munsi wa gatatu kwa gatatu niyo bantahana muhira ndaguma muhira nguma bambwira abakozi b'Imana mu nsengere hari hageze igihe amaguru je warafatana bidashora ko ntambuka bidashora ko mpagarara amaboko ntashora kwigaburira n'ikintu na kimwe bantamika injya nk'umubebe kuja basize muri saro umugabo yaraterura kanshira muri saro mukunkura muri saro yaraterura gatwara mu cyumba kuburyo bampa umuntu aguma ncunze kuko umwanya wose ubwenge bwaguma bugenda narafa nkazuka hari kuwa kane rero ikintu ngomba gushima Imana cyane Imana yanyongeye iminsi yo kubaho hari ku munsi wa kane ari mu gatondo niho numva neza ndiko ndapfa ndumva ubwenge buko buragenda intoke zirakongatara amaguru arakongatara nicaye ariko biranga ko mvuga muganda mubwira umugabo ati banzu ndonderera umuntu asengere kuko ndumva ko ndiko ndagenda ndumva ko ntagihari umugabo nawe nyene mu kwihagarara ko yambwira to yaha birahera reka ndakujane kwa muganga ndambwira oya nonera uruntware kwa muganga rondera umuntu asengere kuko ndumva ko bikomeye aratelefona umukozi w'Imana aramubura
aho nari maze kumva mfise ubwenge buke ariko numva hari ahantu ndiko ndamanuka numva ubwenge buriko buragenda nca ndagumaho jewe nyuma y'ivyo naciye mva mu mubiri nyene birahera aho nari nicaye abona umugabo ndiyatse impamba basi ndagenda birahera ivyakurikiye ntavyo nzi noba mbeshe ngo ndazi vyabaye ku munsi wa kane ariko baca aravuga ngo barazana taxi mu rupangu hose babonye ko napfuye bafutse byaheze abantu bakagumubwira ati ngo tumujyane kwa muganga hoho basi badupimire turabe nyene ko byamaze guhera muganga aramubwira ati oya jewe abigikunda ko avuga yambwenda murondere umukozi w'Imana ndamusengera rero imbere yo kumujyana kwa muganga reka nce ku mukozi w'Imana amusengere hama tugume tubandanye ndashimira Imana ku bakozi ba hano barabikora atanzigirimo babikora atanyungu barondera babikorera umuntu wari we wese bataravya agaciro canke bataravya igihagararo kuko iyo barabi igihagararo nubwo bari kumfasha nkuko byari biri baranzana ngaha ndikiziga ntaza hondi ndazi ko umugabo yamaze kurira abana bamaze guheba bose bamaze gusezera ko napfuye barasengera cyane barasengera nagiye gutora ubwenge bankuye ngaha mu masengesho namaze gukira ngenda ndatambuka ndashima Imana ya hano ko yanyigije nari mfise uburibwe butagira uko bungana kuva mu kwa 12 zo tariki 19 sinatambuka naza ngaha banteruye naza ngaha baseguye ndashima Imana ko yongeye kunyongera ingufu zo gutambuka ndashima Imana ko yongeye kunyongera imisi yo kubaho ukazimana nacyo vyo namushimira ariko Imana izakugeze kure Imana izagukomeze Imana izagushoboze kuko yo ntabonana nawe urumva narapfuye banaribagiranywe nukuri Imana iguhezagire kandi izagushoboze ndashima Imana ikindi kigira kabiri hari dimashe Imana iramwereka ivyo wanje nicaye hari inyuma aravuga ati hari umudame ngaha amaze imisi 3 yari yapfuye bahevye ati afise ikintu mu nda kirekire cyane ati ikintu kirekire kirenduka mu nda akoroye aragicira kaguma kweguku ndashima Imana nicaye hariya ndahaguruka kandi vyari vyase ko maguruka atangufu ufise ariko amaze kubivuga vyarakunze ndahaguruka ndava hariya ndaza aransengera amaze kunsengera bariko baratangisha amahera y'intuze y'ibihumbi 10 bavuga kugurana Imana ndavuga ati none kamana aya mahera ko atayofise ariko aravuga ati aya mahera uyatanze urabe ikintu utongererako ndavuga ati Imana ugerageze uburyo bwose aho bashika ku mahera mfise nari mfise 2000 niyo nari nsigaranye hamwe n'uwari yajanye yegetse twicaranye ca ndamubwira ati jewe aya mahera ibihumbi 2 ngomba ndabitange naho bidakunda ko ntambuka Imana iramenya kuntu nza gutaha arambwira toya niwe yatanga turataha guteje ko ntagushobora kandi ufise umwana ndamubwira ati Imana iramenya kuntu bigenze umukozi w'Imana numva aravuze ati n'ababibiri nibazana nariko ndanywa imiti hariya nanice hariya kugira ngo mpeme nafata umwanya wo kunywa umuti kugira ngo bikunde ko huguruka ngaha mpeme chanda nk'umuti mfata imiti ndayifata uku ndayifata mu ntoke cyo mfata n'izo 2000 ndabwira Imana ati Imana aya mahera ko bariko baravuga dutongerere ku kintu nukuri ndakwinginze imiti ibijyanyuma sisubire kuyifata nukuri ndashima Imana kuva ku wa Mungu ryabaye ijyanyuma ku wa mbere niriwe ndatembera mu rupangu ku wa kabiri niriwe ndatembera mu rupangu ku wa gatatu narijanye muri pressereje gukoresha amagizame bari bantumye nkomeye meze neza kandi n'ubushima Imana nije nizanye nta muntu n'umwe yajegize guca amahesa bahetse agiye